Yes bakunzi ba Msemakoli TV right now turabakunda cyane turi tubamisinze cyane sana turi tubamisinze cyane no musi w'amateka ku gihugu cyacu cy'u Burundi na utazi uno munsi le premier juillet na utazi eco uvuga ku mateka y'u Burundi ku muzina murundi wese turazi yuko ari umunsi w'umunezero no munsi rero tubateguriye bon show amazing show ino munsi nibirori gusane kuryoherwa turi kumwe n'abarundi rero Msemakoli TV abategura ikintu nyene kiri amazing sana ino munsi hari abasore ino munsi tuza kuba turi kumwe mu kwiryoherana mu kwifurizana imyaka 59 Burundi bwikukiye turonse nayo kwikukira turi kumwe n'abasore murabona yuko hari ibintu hari biriko birategurwa ibintu nituzi yuko biza gukomera gute nituzi biza gukora iki turabona ibintu ibipurizo turabona umuntu yambaye ibintu bya kera imuzo y'igiti udede n'igihete no musi turaza kumenya byinshi guys no musi mube hafi yacu iyi ni Msemakoli TV abedi video kuri microphone amiz design kuri kamera turi kumwe no musi nyene turaza kubaryohera mugire like comment na share kuri page yacu ya Msemakoli TV kuri Facebook kuri Instagram no kuri Twitter hose turahari mugire subscribe mubandanye mugire subscribe kugira mubandanye muba updates ku biganiro byacu ku ma video yacu nyene ari amazing no musi na kameme na utoyinezererwa video no musi guys no musi tabategura ibirori bitangaje tugende tubaze ivyo barimo ujya muntu tumubaze ivyo barimo ami come let's go. Hey guys amakuru yawe ni sawa umeze neza ameze neza kabisa ko no munsi mbona ibintu nk'ibi niye mpamvu mbona ibi bintu uno munsi ndiko nditegura kugira ibintu bishasha bitamenyerewe mu independence yose kuva Burundi bwikukira no munsi rero nashimye kugira ibintu bishasha nico ituma ndiko nditegura nga kugira nje muri mu munsi mukuru wacu. Yes no munsi w'amateka kuri ku mateka y'u Burundi umunsi w'umunezero umunsi wo kwifurizana imyaka 59 Burundi bwikukira turabona muri ko muri tegura kubera iki turabona ingene wambaye muzu z'igiti urashaka kutubwira ibi bintu wabikuye kugira uvyambara uno munsi uraziko kera abarundi nizo muzu twakoresha mu kwambara abasokuruza bacu nico ituma nashimye kwambara iyi style y'abasokuruza bacu ko abantu benshi bishinga kwambara ibintu by'abazungu ariko jewe nashimye kwambara akiwacu. So amazing turabona ibirori no munsi mwavyiteguri ino munsi birori turabona wambaye ubudede igihete impuzu y'igiti ibintu nyine bitandukanye turabona akabakita ndakanywa akavinyo turabona ibintu byinshi muri tegurira turabona ibintu menga by'amakinga hariya nituzi byose muraza kubikoresha byose turabikoresha kubera nazanye style nshasha traditionnel moderne no kuvuga ndashaka nambara ibintu biri moderne ariko nkakoresha jeza traditionnel cyo tuma mubona sikinga ndende erikinga ni rimwe mu Burundi bwose ni ry'amateka kuva Burundi bubaho na kinga nkiri ryarya bwaboneke ino munsi birori le premier juillet na mateka munsi birori ku Barundi nakahe kuko tubabona mu birori bitandukanye nakahe karusho ino munsi mwateguye akantu kaga surprise ino munsi abantu baza kuvuga ati basore bacu bategura ibintu biri so amazing kuri uno munsi jewe cyangwa nka groupe yiwacu no munsi kabisa tugomba tugire défilé tuboneshe tuza gukora ibirori bitari bwaboneke kuva Burundi bwikukira kandi muraza kubibona ni surprise muraza kubibona mukanya. Yego ni surprise turaza kubibona mukanya bisigura yuko hari ibintu byinshi mwaduteguriye si bigusa tubona ibintu by'ibipurizo ariko amabara y'u Burundi ibara ry'ugwatsi igera n'iritukura hari ibintu byinshi mwiteguye nibaze yuko muza kuryohera abantu benshi bazoba bari hajya na cyane guhera ku munyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu abandi bakomeye nyene bo b'intwaro mu gihugu bose no munsi kabisa ibirori je nza gukoresha cyane ni ibirori by'ubwoko butatu hariho ubijanye n'inyambaro hakaba n'ibindi bishasha bya roller skating
hakaba n'amakinga maremare nkuko mubibona ngaha nivyo tuzakoresha ko ivyo byose ni ibintu bitamenyerewe mu gihugu cyacu Burundi ari jewe natanguye kubikreya ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'amateka y'u Burundi. Ni byinshi tuza kumenya kubijanye na peut-être muri umugwi. Ego ndafise club yitwa School Skating. School skating igisha inyigisho nyinshi zitandukanye, hariho roller skate, hariho urukino kwa BMX tuzorukora mu misi imbere tuzobona natugire aka documentaire kako cyangwa aka interview, hariho in cycle, hariho donc tukora amaje menshi no kwegeranya abajene nibagende mu bintu byinshi atakamaro bibafitiye. Ni ibintu byinshi tugiye kumenya kubijanye n'uno munsi. Uno munsi turabona wawiteguriye mwawiteguriye ni ibintu nyene biteye igomwe bisa neza no kwisanamu. Ino munsi kubatakuzi peut-être ari bariko barakubona bakwita ku kazina kandi je banita Melody, benshi banyita amazina nyakuri ni Melo ariko benshi banyita Melody ndi mu nkino ziwanje nkuko mubibona. Yes, bakunzi ba Msemakoli TV, ino musi turi kumwe na Melody, murabona yuko yaberewe cyane. Ino musi ndaza kwa kagaselfie. Ino musi ni ibintu bitandukanye cyane baduteguriye. Let's go. Ino musi ami design kuri kamera, Abedi video kuri microphone ya Msemakoli TV, tugende turabibirori baduteguriye hariya aho baza kubigirira kuri stade y'Intwari. Tugiye kubona ibintu byinshi bitandukanye, so ameze mubandanye mudukurikirana ni Msemakoli TV. Mugire share, gira subscribe kwanza kuri account yacu ya Msemakoli TV, mugire share, musangiza abandi izi video mube updates kugira muzoze murabona ibikorwa byacu, ama video yacu, ibiganiro byacu biri so amazing nk'ibi no munsi biri so amazing kuko n'abasore bafise talent itandukanye, talent tutosanga ahandi hantu. Tugiye kumenya byinshi tubimenyera hariya kuko ino bariko baritegura, tugomba dufate depart tugende kuri stade Intwari tumenye byinshi. Bandanye mugira subscribe rero n'abatarabigira babandanye bagira faster kugira ibintu tube updates, mubandanye kandi mugira comments zanyu ziradufasha kugira ibintu bimegende neza, muce mugira na yes na like kugira tubone yuko mukunze ibikorwa byacu. Let's go.